Kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Muri kino gihe c'imvura hariko haribonekeza imyuzurira n'isenyagurika ry'imisozi mu bice bimwe bimwe vy'igihugu. Hakaba hariko harononekara ibitari bike aho usanga abantu batakigira aho bakika umusaya kubera amazu yabo asigaye ari mu mazi, ayandi akaba yarabomotse, eka n'amabarabara akaba abangamiwe n'isenyagurika ry'imisozi. Kugira ngo higwe umuti w'ivyo bibazo, harashizweho umugwi w'abashikiranganji bakorana n'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe, Plateforme nationale pour la réduction des risques de catastrophe, kugira ngo bakurikirane ku musi ibijanye n'imyuzurira n'isenyagurika ry'imisozi biriko biribonekeza. Kw'igenekerezo rya 26 Ndamukiza, uwo mugwi w'abashikiranganji warakoranye kugira ngo bahanahane ivyiyumviro, barabire hamwe ivyokorwa kugira ngo abenegihugu bo mu Gatumba bahuye n'umwuzurira bimurigwe mu bibanza bindi nka Mubimbi, Kabezi, Mwaro n'ahandi. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano niwe arongoye uwo mugwi. Yarashikirije intumbero y'iyo nama batunganije. Inama shikiranganji yabaye kw'igenekerezo rya 17 kwezi kwa kane umwaka wa 2024 yarafashe ingingo ko ishiraho umugwi w'abashikiranganji komite interministerielle ikurikirana ku munsi ibijanye n'umwuzure cyane cyane abariko barakogwako n'amazi ya Tanganyika na cyane mu karere ka Gatumba eka n'ahandi hose hoba hariho ibibazo bijanye n'amazi menshi. Uno musi rero niho twakora inama uwo mugwi w'abashikiranganji yo komite interministerielle dufatikanije n'umugwi w'amaho plateforme iraba ibiza n'isibe ku munsi kugira turabe icokorwa. Twasanze by'ukuri abantu ba mu Gatumba baba mu karere kadashoboka bidakunda ko bandanya bakabamwe kuko ubu aho bagereye bameze nk'ababa ku mazi. Ivyo navyo siteka ku mwana w'umuntu. Twifuje rero ko dushikiriza ko guhera uno musi ibisata byose by'igihugu bijejwe ivy'inyubako bigenda kuraba ibibanza twamaze kubona ko twobimuriramwo. Hariho ikibanza ca Mubimbi turaye ko gishoboka n'ikibanza co mu Kabezi, hari no mu zindi ntara turiko turaraba ko vyokunda harimo Mwaro n'ahandi hose kugira tubereke ahantu baja kuba babeho bafise umutima mwiza bataguma basimba umutima ko amazi abatwaye ingona zibarya imvubu zibarya. Ivyo bibanza rero turiko turaraba rero n'ibibanza tutegezwa gutunganya neza buke mugabo ivyihuta nuko tubavanayo n'imiburiburi mu ndwiza tukore igishoboka kugira bajye abantu mu Gatumba bave muri kijya kibanza babamwe kidashoboka mu ndwiza. Cihuta rero nuko tugenda tukaraba ivyokorwa turondere ibikoresho nimbara amabati cyangwa amashitingi ibikoresho vy'ibanze ko ni urgence mugabo tuyumvira ko ivyo bibanza tuzobashiramo bizobibanza mu misi muri kazoza bizobibanza vyiteka birimwo umuji n'ibisagara birimwo amatara amazi amasoko n'ibindi byose vyankenerwa kuko ubu turiko tuyukanga n'aya mazi yabateye mugabo misiza ko turiko tuyumvira nuko hoba ari ahantu heza cyane n'abandi bantu bazokwiyumvira kuja kuhaba. Ico nikijanye na Gatumba mugabo nongeye ko ikijanye na Gatumba nyene nuko abantu twavuze yuko bitegura mu mitima ko hajya ahantu bahava kugushaka kwabo mugabo atahavuye kugushaka kwabo nka leta ntishobora kwemera uko abantu bayo baza kwishwa n'amazi tuzohabakurayo ku nguvu. Bitegure ko igikenewe nuko tubakingira ntibagume biyumvira utwo baba baronka mu Gatumba udufashe n'udafashe biyumvire kazoza kawo yumvire kazoza kabana babo naho ntibashobora kwimvira kazoza kabana barara umutima uhagaze. Ni vyiza ko tubashira ahantu ku gihugu c'u Burundi n'abavuga ngo ni gito burya kiragutse haga imitima. Umushikiranganji arongoye uwo mugwi yaciye ahamagarira urongoye umugwi w'igihugu ujejwe gukinga no gutabara
mu gihe cibiza n'isibe General de Brigade de Police Nibaruta Anise gushikiriza ivyavuye mu nama uwo mugwi wari uherutse kugirana n'abasanzwe bafasha Burundi mu bijanye n'ibiza n'isibe mu bijanye n'ivyokorwa hamwe n'uburyo bwokenerwa kugira ngo ico gikorwa co kwimura abo bantu bahuye n'ivyo bibazo gishoboke. Uburyo buzokenerwa ngo basanze burenga gato imiliyoni 71 y'amadolari y'abanyamerika. Mu rwego rw'igihugu ruje gukinga ibiza no gutabara vyashikiye muri rusangi twabanje kuraba ibintu bikenewe ico twokwita l'étendue des besoins, hanyuma turagira estimation du coût muri de manière générale. Muri rusangi twariyumviriye tuti mbega ko abantu bahuye n'imyuzurira ivuye kuri cakiza El Nino hamwe twokwimura abantu 5,000 tukabashira kuri ya masite twabonayo mu bimbi hegitari 10 na Kabezi hegitari hafi 5, mbega vyo dusaba uburyo bunganiki. Igikorwa cyo kubimura gisaba yuko habaho viabilisation ya site, hakabaho kubafungurira, kubaha ibyo gukinjika, ibyo twita article non alimentaire, kububakira utuzu twasugumwe naho bakinjikira. Ico gikorwa conyene turafise amafaranga twagitegekanirije kubera ari imiryango myinshi casaba amahera y'amadolari angana 17,000 n'ibihumbi 278 n'amajana 310 muri rusangi, kugira ngo hageze ko tuvugana n'abapartenaire two kwiyumvira kuja muri ubwo buryo bworoshe guharura. Ica kabiri twiyumviriye kugira ama intervention d'urgence mu gisata c'amagara y'abantu, cyo twita intervention de réponse aux urgences de santé publique. Birakenerwa iyo himo abantu benshi nk'abo yuko baca begereza ubuvuzi abo bantu, haba harimwo abantu bakuze, abana. Harakenerwa kugurwa ibikoresho vyihuta n'imiti, harakenera yuko bagira clinique mobile, ko baca bagira ubuvuzi ngaho nyene, bakagira n'ama communication sur les risques n'amangagement communautaire, bakagira n'ama surveillance y'aya maladie épidémique. Ivyo rero twabisabira amafaranga angana n'ibihumbi 708 n'amajana 489 y'amadolari y'abanyamerika. Igice gikurikira kiraba ubushikiranganje bw'inyubako ni protection des infrastructures et assainissement. Twayimviriye cyane guhera kuri ya station de pompage numero 1 de la Régie des Eaux, aho hari bikorwa byo gukora kuri ya parcelle irimwo ijyanzu ijya station na ma équipement, ko batubwira yuko la protection nziza y'ijya station ari kugura ama équipement bakaya connecta ko naho haza amazi ya station igimikora. Ico gikorwa kigisaba imiliyoni 6 n'ibihumbi 970 by'amadolari y'abanyamerika. Hariho rero ibikorwa biraba cyane ubuyobozi bukuru bwa ARB byo mu mabarabara, aha ni mu bushikiranganje bw'inyubako, cyo kimwe n'ikigo Obuha. Ibikorwa nk'iyo kugira ngo inzuzi zijya zigenda zirakata twita les méandres de la rivière, kugira ngo barucira inzira rureke kuguma rushwara mu bene gihugu, hamwe najya mabarabara yagwa biguma biriko biragwa mu mabarabara bizibira. Kubera hariho naha no kugira aménagement ya digue ku ruzi gose, cyo kimwe no gukingira ikibuga c'indege ca Bujumbura n'izi nzuzi zimwe zica mu gisagara ca Bujumbura, aho gukora ibikorwa vya curage, endiguement de berge n'amagabionnage. Twabisabira vyose ivyo ni 21 n'ibihumbi 295 n'amajana 8 y'amadolari y'abanyamerika. Icanyuma cari cama twita solution durable, ni wa mugwi uri mu bushikiranganje bwo gushigikirana, aho twimvira yuko babantu bo kwimugwa muri mu mugambi wa delocalisation, ku buryo habaho installation définitive ailleurs en dehors de la plaine, ku bantu 1000 vyasaba miliyoni 11 n'ibihumbi 406 n'amajana 221 y'amadolari. Muri rusangi hasabwa miliyoni 71 n'ibihumbi 343 n'amajana 89. Ivyo rero ni muri rusangi. Kiya kibazo cabaye muri commune Muhuta ku musozi wa Gabaniro, n'umusozi wahuye n'isenyagurika ry'imisozi rifatiye naryo nyene kuri iki kiza El Nino, kuko ingaruka mbi y'iki kiza si amazi gusa, n'isenyagurika ry'imisozi n'urukwirikirane nawe nyene n'ingaruka mbi.
rero uwo munsi imiryango 489 niyo yahuye n'ico kibazo. Hariho n'ivyononekaye habari baragize amazi ama station de réserve y'amazi n'amakanalization yayo amarezo yo gutanga amazi 3, hari amasengero 2 yabomotse, hariho amahegitari yaba 1500 yabomotse, hariho n'agastation ka barrage hydroelectrique karimanta iyi centre ya Mutumba nako nyene karabomotse burundu, na zanzu za ijya Kirasa Energy bagomba kugira chute forcée ya ruzi kugira ngo baronke umuyaga nkuba, byose byarabomotse, nizo zose zarabomotse. Hariho inama yaciye babita intersecteur yo muri système des Nations Unies, bagiye gufasha mugabo basavye d'abord la disponibilité des listes, nk'abo muri UNICEF baca bashigikira abana kugira baje kwishuri, mugabo bisaba ama liste. Nabo mu bisata bindi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bafatanije na OMS na UNICEF baca bagira clinique mobile aho hantu, mugabo barakenera nabo nyene ibitigiri. Hariho nabaja kugira ubwiherero, tuzu twasugumwe kugira ngo abo bantu bashobore kubaho dans des conditions nziza. Ariko rero uwo mutumba umwe wabahuye n'iyo ngorane ufatanye n'ubundi yitwa Gasange, nawe nyene abawubako baragize ivyo bibazo, abenshi twarabakuyeyo, kandi ni glycemia actif iri kiragenda kuva ku Kirasa iterija mu Kijejete iciye hejuru ya Gitaza. Ivyo rero bifatanye ubufasha bw'aba bantu bufatanye nabo buramatari wo muri Bujumbura asabira imiryango yo mu Kabezi yahuye n'ico kibazo. Iyo nayo ni imiryango 50, hariho n'imiryango 174 musanteri wo muri commune Muhasabira iba muri localité ya Nkengabusoro, nabo vy'ukuri abo bantu inzu zaratabutse zaramanyutse kandi bari en déplacement. Hariho ibiharuro bitaraheza gutororokana navyo muri Mugoboka, aho ejo turi kumwe n'umuhinga muri kaminuza ari mu rwego rw'igihugu Professeur Atanaze, twabonye imiryango ishika hafi 40, ariko mustanteri wa Muha twaravuganye avuga yuko bariko barabitororokanya kugira ngo yandikire ikete umushikiranganje kugira ngo abasabire ko babafasha. Ngo kubijanye n'abene gihugu bo mu Gatumba bahuye n'umwuzurira ngo bategerezwa gukugwaho burundu, ariko ngo bazobanza kubashira muri site Sobel imbere yo kubatwara mu bindi bibanza kugira ngo babe barabaha ivyo bafasha. Ica kabiri twize cari kijanye n'aba bantu bahuye n'amazi yo mu Gatumba, muri zone Gatumba, aho twisunze amabwirizwa atangwa n'inama shikiranganje yabaye ku itariki 17 Gitega, bavuga ko ari ku delocaliza immédiatement y'amiryango yahuye n'amazi. Twebwe rero twasanze twobanza kugira etape twita evacuation, kuko bajya abantu bari mu mazi, naho wovuga ngo bagaburire ntaho bo bitekera n'ibisigaye ntaho bo bibika, kandi kubagaburira hajya ikiba forme yo kubamaintena hajya yo kubamaintena. Nico gituma mwabonye mu bushikiranganje nyakubahwa umushikiranganje w'amagara y'abantu agiye kwimura ibitaro byari byatewe n'amazi akabishira kuri dispensaire y'ahandi centre de santé, naho nyene n'akantu kakazone kari menacé d'inondation. Urabona yuko abantu baho badashaka by'ukuri ko bahava, kandi nizo nkigi baziterwa cyane na administration à la base kuva hasi gushika ku commune tivyo bashaka. Uramatari ntarimwe mugabo bajya abandi barabatera inkigi babwira ati ntimuve aha, bagomba kubatwara amatongo yanyu. Rero twiyumviriye yuko twobanza kubashira muri Sobel, na hahoze hari site yabo twugaye mu 12, ariko harasambutse amahema yo kubamwo n'amahangara yarahari yari guserva yuko bosubira kuhaba. Hariho abantu baje kuhororera inkwavu muri wa mugambi w'umukuru w'igihugu. Hariho kandi n'igice giterwa n'amazi kivuye kuri entreprise ini societe ihakorera ruhande, ariko abo twabasaba yuko amazi bo yacisha ku rundi ruhande. Nibikorwa rero vyo mara nk'indwi zibiri kugira ngo bashobore kuranda viable le site. Kubacisha kuri iyo site bifise ingaruka nziza nka zibiri. Ya mbere nuko abantu tubakura mu mazi hama bagashobora kubasista, kuko abanyuma bariko kuba assiste ni baba bayasista mu 12, kandi muri ajya amazi ntaco basoroma by'ukuri n'aba vulnerable. Kandi turi muri domaine ya assistance tugira umutima w'ubuntu, l'humanité, kuko naho twabahaye ubufasha ngo baje gupanga handi ntibagende bagumye bara vulnerable ntitwobaha na pour autant
twoguma naho nyene tubashigikira abo bantu rero ico gikorwa cyo kubasista gaca gifatana kigaca gifatana no kubatandukanya abalocataire n'abapropriétaire y'abamezo kuko umurocataire ni umuntu yavuye ahandi mu Kayanza canke ahandi akaja mu Gatumba gasanga hariho inactivité yikira interesse agaca yikora hanyuma kubera yaronse un profit agaca panga aho nyene urumva rero uwo muntu apatiri y'iyo site boyo caronka quitte retour hanyuma agaca gutyo tugaca dusigarana abapropriétaire des maisons zabomotse kandi zari ziwabo iyo umuntu afise inzu yabomotse yaba munyakabiga uwo oro programme ntimuraba ko ujya munsi yarafise ahaba waronse ubufasha nuwo yayibamwe uwo munsi kiero locataire cette fois-ci aronse ubufasha agacaronka paquet retour dusigaranye rero iyi miryango y'abarocataire y'abapropriétaire des maisons détruites bazi bamwo nibo rero iyi programme ya délocalisation yoca iraba twimvira rero ko mu mwanya wa mbere turafise imiryango qui se sont exprimés volontairement pour la délocalisation ayo ni 1335 ménages abo baravyisabiye n'abantu baba cyane cyane mu gice ca Mushasha ya mbere na Mushasha ya kabiri naha ujabutse kiya kiraro Pont de la Concorde ijya partie ikwirikira le parc là c'est Mushasha 1 Mushasha 2 tout ce monde là niko ni muri zone ihurirwamwo amazi ya Tanganyika n'amazi ya Rusizi abo rero bonyene volontairement ils se sont exprimés pour la délocalisation tugira tuti abo twoba turabashize ko abandi bakenya ko hari abandi bari dans les mêmes conditions mugabo badashaka kuhava abo nabo rero badashaka kuhava nabo nyene ko bari dans les mêmes conditions kandi badashaka kuhaba tugira tuba turafashe un chiffre de planification de 2000 personnes tutice duhera kuri abo mu mwanya rero twaba turiko turabandika tubasista tubakuramwo abapangayi locataire ho bari ko barakogwa ibikorwa vya viabilisation ya zijya site kugira abantu bace basanga les conditions de vie ziri zateguwe neza abashikiranganji bagize uwo mugwi aribo umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano wo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba wo gushigikirana uw'amagara y'abantu no kurwanya sida uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije hamwe n'uw'inyubako barashikirije ivyiyumviro bitandukanye ku vyokorwa ndetse nico ubushikiranganje bumwe bwose bwoterera umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako avuga ko bagiye gutegura neza aho hantu hazokwimurirwa abo bashikiwe n'ivyo vyago kugira ngo bimugwe vyihuse kugira twamenaje site yo kwabrita abantu 2000-3000 cyo dutwara umwanya unganiki cyo dutwara amafaranga anganiki hanyuma duce dukorakoranya uburyo dufise nimbarama machine kurwa ni urgence ibindi bitihuta cyane tubihagarike ubuhana ARB barabe mama machine bafise n'ahandi hirya no hino ku buryo ahubwo ejo aho bukera imashini ziduka zitangura kuduka niho n'abantu babona ko mu by'ukuri turiko turagerageza gutora umuti worama ubu buryo bwo gutunganya ibibanza abantu bamaramwe indwi imwe indwi zibiri uretse kudusamaza bizodusesaguza jewe niko niyumvira hanyuma umuntu uvuze ko uzomuha amahera kazomuha amahera ko ari experience twakoze tutabonye resultat zirama je nibaza nimba aho bama transfer monétaire naco nyene ko tuza kucika ko neza tukaraba ngene ikintu tukikadra ni umuntu yemeye kuja muri intumbero itanzwe aragiye kuba muri rya site ntagira agasabuni ntagira ibiki utuntu nk'utwo mugabo bikaba biri ibintu biri bien orienté nahani ngo mwegenda hariya tubahaye amazu namwe ngo mangato zobaha amahera muzokuba muza gutora ibiharagi kwa gatanu ivyo ntivyo ukunda vraiment biradusesaguza kuko ibi ndabivuze cyane cyane mereye kuri rya noze ijya budget mwavuze je ne prédis pas le diable ou le malheur mugabo kushoronka 70 millions de dollars en une semaine c'est qu'il coroshe ahubwo turabe ingene des interventions dukora ziba des interventions efficientes ziduha inyishu kandi rama ku buryo tutozokwama duteza amaboko kubadufasha muri ibi mwavuze by'ama intervention urgente ya station y'amazi ni urgence des urgences
bashigira yihuta ahubwo n'ibyo costing mwarayikoranye neza n'abahinga izo ekipema zikeneye kuza muce mugira specification zazo nyene ku duhejeje inama zice zihera. Ikindi ribaza muri ayo ma intervention yanyu murabona hariho Tanganyika nivyo itera iduga mugabo hariho n'izinzuzi ziva anamo zimanuka iyo imvura iguye murabona evacuation kudebusha n'ibikindi bibazo. Mbega turafise ibi mashini cyangwa ibiduga tushobora kwikora ko igihe cyose kuko mu nama tuvanyemo na Banki Mondiale twabonye ko nivyo ubu turiko turiruka gutabara dusanura ivyononekaye mugabo muri izi intervention zacu turabe dans les 2 ans hari na intervention dushobora gushiramo ngaho imwe canke zibiri yo kudufasha gukinga. Aha ndiko ndavuga cyane cyane nk'aya manje n'ibibekipema mu manama twara tugiranira nabo si benshi baharo bitahura kuko twe twatanguye kubibasaba iriya 6 mois mugabo bavuga batoya bari kurabona umusozi urakoroka uno munsi saa 6 y'ijoro saa moya heshi tuba twahashitse mugabo ntidushobora gutabarira hose icyarimwe kubera ibikoresho ni bike. Nko muri aya intervention rero habaye nk'ibikoresho biguma stand by hajya ko makamyo antensandi kugira ko ivyo mashini imisozi irakoro tugaca wiruka gutabara tuje muri iyo angle du propose ibintu vuga uti iki kintu ndagikoze ndirasure aujourd'hui ndirasure yuko nicobejo ibyo ryo byose nzotabaza abandi nambaje kwigwanako wiga ahubwo ngene amamashini umuntu wese aziyo ziri tuzipande tuze kuvanga aha tuvuga tuti ejo ziraduga zitangure kwa minaje mu bintu. Kiranganje w'intara hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ari we arongoye uwo mugwi ti nabo ku musozi wa Kirasa bategerezwa kuronswa ubufasha bwihuta agasaba abarundi bose bafise umutima w'urukundo kugira ico baterereye. Ikijanye na Kirasa naho twasanze hariho ibibazo bidasanzwe by'abantu imiryango arirenga amajana 4 yatewe n'ikiza novuga ikiza c'umusozi wamanyutsemo ibipande ugenda uronona ibintu uronona amazu uraro n'izindi nyubako zose ubu bariko bagira ingorane z'ukungene babaho. Twavuze ko naho nyene nkuko yakomushikanganje ajejwe gushigikirana yari yabagarukiye ko bikiba umusi mu mpera z'indwi iheze ko natwebwe tugomba dushiremwo akandi gatsi ka leta tubagarukire ko dushireho ibijanye n'ubuvuzi bwihuta clinique mobile twongere tunabafashe twagure aho babaye barasika indaro kugira twitegure nabo nyene kubaronderera aho bazoja kuba hameze neza kugira amakenga y'ubuzima bwabo nawe nyene ahagarare. Nico kimwe nabo nyene bagize ingorane za Gatumba nabo nyene turiko turaba ko twofata ku bigori mwimbu w'ibigori twegeranije anaje yegeranije turabi amagarama cyangwa ibiro twokura ko kugira tubahe nabo nyene tubagarukire kwa maramerwa neza. Ivyo twoca dufatanya ni station de pompage y'amazi ya Regidezo nayo nyene itegezwe gukingirwa nayo nyene twavuganye yuko abajejwe gukurikira ku munsi platform yo tugirira ico twita devi abakatugira ibiharuro by'ibikenewe kugira nayo nyene tuyikingire kuko amazi murazi ko ari ubuzima. Ivyo byose rero tugomba tubikore muri solidarite y'igihugu dushize hamwe twese mugo dusaba ko n'abarundi ababishatse cyangwa bafise umutima mwiza nabo nyene bugira ico baterereye tuzabwira nimero ya konti tuzokugurura kuri ico gikorwa cyo twita solidarite nationale badushire hamwe twese inguvu hanyuma tugarukire kuri abo bantu bariko barahura n'ivyago ko ariko ndumva kandi n'izindi raporo zivuga ko no prison yo mu Rumonge naho nyene hateye amazi naho nyene ari menshi navyo nyene tuko turawe icokogwa nimba aba prisonnier tubavanayo nabo nyene kugira tubajane ahandi uko biragoye amazi yateye ahantu burya iciza no kuyabisa kuko nta yindi ngwano wokora atari kuyabisa turiko turaba nabandi rero utundi turere baba bafise ingwano zicane nibi biza vy'amazi biza n'isibe nabo nyene turabe nabo nyene ico tubafasha kuko leta mvyeyi ntiyohumiriza abana bayo bariko bararira. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho utaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima uri gatoyu ufise ubutore benintwaro y'intwari
Nyambimbara ntaco no guhangwifurije byinshi